ikaze na karibu kuri Nuja Entertainment. Reka ndabahe mwiriwe cyangwa mwaramutse naho mu waserere ni Kebi Kanifo ngarutse kuri mikro. Twibutse umuntu wese atarakora subscribe kugira ngo ayikore. Niyo mahirwe tumuhaye kugira ngo agende arabona ibiganiro byacu tugenda dukora buri munsi. Reka tugushimire wakoze subscribe kandi udahengeshanya ngo dukurikirane umunsi ku munsi. Ushobora gushaka commentaire mu biganiro byacu ni intererano ikomeye kuri twebwe. Tubabwira tuti turabakunda. Reka twinjire mu kiganiro cyacu tunido. Umuti ukoreshwa cyane ku isi yose mu kuvura indwara zitandukanye. Ubushakashatsi buvuga ko 90% by'abarwayi bashobora kwifashisha uyu muti. Ni umwe mu miti isangwa mu bihugu byose bigize isi, ivura indwara zitandukanye zifitanye isano n'umuriro, ububabare bw'indani mu mubiri canke kumeneka umutwe nk'uko abarundi dukunze kubivuga, hamwe n'ububabare bw'imitsi, amenyo, mu kwezi canke mu mihango biterwa n'uko umuntu abivuga. Abo bose bashobora kwifashisha iyi miti, ariko imbere yo kuwufata banza umenye ingaruka mbi zihishije inyuma yo kuwufata nabi. Paracetamol ni umuti w'ingenzi ariko ugomba gukoreshwa cyane mu byitonzi ndetse n'ubwenge kugira ngo wirinde ingaruka mbi cyane cyane mu mahaha, kandi igihugu gikeneye igitigiri nyaco kugira kibashe kuyikurikirana neza mu rwego rw'ubuzima rusange. Gufata paracetamol nyinshi bifise ingaruka mbi cyane. Zimwe mu ngaruka mbi zikomeye harimo kwica amahaha. Iyo ufashe doze ndende ukarenza 4000 mg ku munsi, naho buri umuntu akuze bishobora kugira uburozi mu mahaha. Birashobora gutuma umuntu yayifashe avugwa biciye mu kubagwa canke no gupfa gapfa. Bishobora gutuma wumva iseseme canke kubabara mu nda cyane. Ikindi ifise ubumara bushobora gutuma umuntu ahindura ibara ry'uruhu, ariko ibinye biterwa nuko amahaha badagikora neza. Rero ni byiza kwihangana imbere yo kuja kwa muganga, kuko inshuro zose uzoja kwa muganga uzohabwa imiti, kandi iyo miti kuyifata kenshi hazogera igihe umubiri uyimenyere rugero rwaho uwo muti ntubugikiza umubiri wawe, bibe ngombwa yo gufata doze nyinshi, kandi doze nyinshi nayo izogira ico yica mu mubiri. Nkuko twabibabwiye, izonona igihaha cawe. Ku itariki 22 z'ukwezi kw'icenda 2025, Perezida Donald Trump yashikirije ijambo ryiyamireza cyane umuti usanzwe witwa paracetamol, abwira abagore bibungenze yuko badakwiriye gufata uwo muti ndetse yuko badakwiye no kuyiha abana babo. Perezida Donald Trump yari ahagarariye iby'ubushakashatsi byerekeye n'iterambere ry'umwana, yari kumwe na Robert Kennedy na Dr. Muhammad. Ibinye yagaragaza ko ari ibitekerezo vyiwe bwite, atari bishigikiwe n'ubuvuzi nyabwo, ariko ibigo by'ubuzima mpuzamahanga nka WHO hamwe n'inzobere mu buvuzi mu bihugu bitandukanye, Australia n'Ubwongereza n'Ubufaransa, byashikirije ko nta bushakashatsi bufatika bwoba bwarakozwe bwerekana yuko hari ikibazo ku mugore yafashe paracetamol canke ku mwana yoba yarayifashe. Mu bushakashatsi bunini nko muri Sweden bwakorewe ku bana 2.4 canke hafi 2.5 ntibwabonye igihamya yuko paracetamol mu gice c'imbyaro yakoze autism nk'uko Donald Trump yabishikirije, aho usanga umwana akura yumva yari yihevye, atigirira icizere nk'uko Donald Trump yabivuze. Ariko ubushakashatsi bwabikoze kugira ngo niburamuka bubonye ikibazo bufata umwanya wo gushiraho impinduka. Inzobere nka Dr. Daniel MC Moran bahamya yuko impamvu Donald Trump yoba yarabivuze hoba hari impamvu zinyuranye nk'impamvu za politike. Kwibutsa yuko Donald Trump mu byo yize aho bihuriye n'ubuganga, kandi nta mashuri y'ubuvuzi yoba afise. Umenye bwiwe bushingiye ku bucuruzi, ibijanye no kubaka hamwe n'ishoramari, aho yamamaye mbere yuko aba president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko tukaba twibaza niki kicoba catumye Donald Trump atanga ubu butumwa bwatumye abantu baja mu rujijo. Ariko kuba byahakanwe na bamwe mu bavuzi, ariko tukibaza yuko babikora kugira ngo ntibisezere ubuvu, kuko bamwe muri bo bafise imitahe myinshi muri iyo miti. Kuri nuko ntukwiye gufata ibindi bintu bitandukanye n'ivyo tuzoba tubabwiye ngo byemere. Ni kuri Nuja Entertainment muri kumwe na Kebi Kanifo, kuko mbaze by'amatwi yanyu ashaka kumva. Reka tugushimire wowe wakoze subscribe, kuko uri umwe mu bagize umuryango wa Nuja Entertainment. Ariko nawe utarayikora, ufashe uyikore, ni inyungu kuri wewe kaba ni inyungu kuri twebwe. Tubabwira tuti turabakunda. Reka tubaho kuri nkuko twavyiyemeje. Paracetamol izwi kandi ku izina rya acetaminophen ngo Tylenol mu izina ry'ubucuruzi, ikorwa n'ibihugu bitandukanye, ariko igihugu ca mbere kibikora kirusha ibindi ku isi ni Ubushinwa. Birungika mu bindi bihugu bitandukanye, ariko ibihugu by'Iburayi, Ubufaransa, Ubwongereza n'Ubudagi
navyo bikora paracetamol mu nganda z'imiti. USA nayo ikorerwamwo cane cane izwi ku izina rya Tylenol, ikorwa n'uruganda rwa Johnson, ariko nawe n'umwe mu batavuga rumwe na Donald Trump. Hari muri corona ariyo COVID-19, Johnson yakoze urukingo rw'iyo ngwara, ariko hakaba hari kuri leta ya Donald Trump kuko yavuye ku butegetsi mu 2021 asubira kwitoza mu 2024. Uko vyageze n'ubu Johnson akimara gukora urwo rukingo rwa COVID-19 irashigikiwe na government ya Donald Trump, ariko inamwemerera amafaranga angana na 10 billion. Hama Johnson yatanze yagera kuri 1 billion kugira ngo bafashanye gukwirakwiza inkingo za COVID, ariko Donald Trump yavuze ko ayo mafaranga ashobora kuba yaranyurujwe atakoreshejwe yose nkuko byari byategekanijwe. Donald Trump nawe tuzi ko atajya aherezwa, beef ikabiratanguye. Iyo niyo ngena muvano ya vyose. Ikindi nuko bigaragara ko ariko akora uko ashoboye kose kugira ngo abashinwa babura isoko mu gihugu ciwe, ku mpamvu z'uko hari kutumvikana hagati ya Amerika n'Ubushinwa. Nukutumvikana kwavuye ku bintu byinshi bitandukanye kandi byagiye vyiyongera cyane mu myaka yashize. Guhera mu 2018 Amerika ku bwa Donald Trump yashizeho tax nyinshi ku bicuruzwa bituruka mu Bushinwa, ariko ibinye yabikoze ivuga yuko Ubushinwa bukora ubucuruzi butaringaniye. Ubushinwa nabwo bwashizeho tax ku bicuruzwa vya Amerika. Ibi vyatumye haba intambara y'ubucuruzi ikomeye kugeza no kwino saha. Hariho n'ibindi bibazo bifitaniye bikoranabuhanga n'umutekano, Teach and Security. Amerika yagishiraho ibihano ku bigo vy'ikoranabuhanga by'Ubushinwa, Huawei na TikTok, bivuga yuko bikoresha amakuru nabi. Ibi vyose Ubushinwa buvuga yuko ari guhagarika iterambere ryayo mu by'ikoranabuhanga. Mu gihe Ubushinwa busanzwe bufata agace ka Taiwan nk'agace kayo, n'ikigwa kiri hafi y'Ubushinwa mu nyanja ya Pacific y'amajyepfo, Amerika inohereza ubwato n'indege z'igisirikare. Yenye nubwo bikorwa Ubushinwa buvuga yuko ari ubusugire bwayo, ariko tubabwira ko agace ka Taiwan gafise ubuyobozi bwigenga, ariko Ubushinwa bivuga ko ari igice cyayo. Bivamwo kutumvikana kwishi mu mahanga. Bifise ubukungu buhambaye kandi bwibanda cyane ku ikoranabuhanga n'inganda zigezweho. Igihugu gito kiri muri Aziya y'Uburasirazuba, ariko gifise ikibanza gikomeye cyane mu by'ikoranabuhanga ku rwego rw'isi. Taiwan n'agace k'amateka kazwi cyane mu bikoresho vya mudasobwa, izwi mu bihugu bizi gutanga ibikoresho bikomeye vya mudasobwa n'ibindi bikenerwa mu nganda zo kwisi hose. Taiwan ifise societe ya TSMC, societe nini cyane ku isi ikora microchips. Ni kuvuga yuko 90% y'utwo dukoresho dukenerwa ku isi yose, ariko tukaba dukorerwa muri Taiwan. No kuvuga ko iramutse bivuyemo n'ahandi babikura. Kubatazi microchips canke chips electronic, agace k'ubwenge bukorano kagizwe na circuit electric gakozwe muri silicone, gafasha ibikoresho by'ikoranabuhanga gukora. Ikoreshwa muri telefone canke mudasobwa, imodoka, amarobo no mu bikoresho by'ubuvuzi n'ahandi. Ifise urundi ruganda rwa Foxconn. Iyo tuvuze ko ari karahara mu ruganda ntibacura, n'ubutumva yo kumva ko ari ukuri, kuko isi tugeze ko ishingira ku bikoresho bikozwe na Taiwan: telefone, imodoka zigezweho, televiziyo, drone n'ibindi byinshi bikenera microchips. Niyo mpamvu isi yose ikurikirana ibibera muri Taiwan n'umutekano waho ikawitaho. Nta gihugu na kimwe cotinyuka gutera ku gace. Tugaruke ku makimbirane ya Amerika n'Ubushinwa. Amerika yagiriza Ubushinwa kuba hafi cyane y'Uburusiya, cyane mu ntambara ya Ukraine. Ariko ibi byose Amerika ibikora yirengagije ko Ubushinwa bufise izigura ikomeye mu iterambere rya Amerika, kubera ko Amerika ibikoresho byinshi by'ibanze bikorerwa mu Bushinwa. API z'imiti nka paracetamol na antibiotic. Hari ubwoba muri Amerika nko kwisandagaza cyane ku Bushinwa bishobora guteza ibibazo bikomeye mu gihe habaye ikibazo ca politike cyangwa intambara. Gusa icyo tubona akaba ari naco tubabwira, nuko Amerika n'Ubushinwa bifitaniye ubucuruzi bwinshi cyane, nivyo bihugu vya mbere bicuruza cyane ku isi. Rundi ruhande nuko ari bamwe mu bahanganye mu vya politike, ubutunzi bw'igihugu, ikoranabuhanga hamwe n'umutekano. Ariko uburyo bwo kutumvikana bikunze guhinduka bitewe n'ubayoboye Amerika, kuko Donald Trump numwe mu badatinya igitsure kandi numwe mu bigiza kure ikintu cyose kitagira inyungu ku gihugu ciwe. Donald Trump numwe mu bakubwira yuko nta kintu na kimwe ashigaje kubona ku isi kiretse urupfu, akakubwira yuko n'urupfu atarutinya kuko ngo ntawe utinya icyo atarabona.
tubibutsa yuko Ubushinwa nico gihugu ca mbere kiyoboye ibindi kw'isi kubijanye na technology. Bageze ku rwego rwo kurwanya ubusaza. Ubwo bushakashatsi bwakorewe ku nyamaswa iteye nk'umuntu kandi birakunda 100%. No kuvuga ko biramutse bikozwe ku bantu ntazoshikana imyaka irenga 500. Ariko aya makuru nayo tuzogarukako. Reka tubandanye n'ikiganiro cacu. Benshi muri twebwe bazi yuko Ubushinwa nico gihugu gikora ibikoresho bidakomeye canke bagakora kopi y'ibindi. Ariko reka nakubwira ko Ubushinwa buzi gukora ibikoresho bikomeye cyane. Impamvu niyi: Ubushinwa buzi ko hari abakene n'abatunzi, igukorera ikintu bihuye n'amafaranga ufise. Barazi ko bimwe mu bikoresho isi ikoresha bikorerwa mu Bushinwa. Bimwe mu bikoresho biva mu gihugu c'Ubushinwa byanditse ko made in China, ariko bigahindurwa bikandikwa ko made in USA. Ibikoresho nk'impuzu, ibirato, ibikoresho byo mu nzu, nk'ibikoresho bya electronic, ibi byose bikorerwa mu Bushinwa kandi ku giciro gito. Hanyuma bikarungikwa muri Amerika, bakabishira ko logo yabo cyangwa label, bakandika ko made in USA kugira ngo biboneke nk'ivyakorewe mu gihugu cabo imbere. Kuko mu gihe vyakorewe mu Bushinwa birazimbutse cyane, bishitse muri Amerika biduza igici. Ikindi nuko abakiriye b'Abanyamerika bashimishwa no kugura ibintu vyakorewe mu gihugu cabo. Guhera mu 2018 habaye ibihe by'intambara y'ubucuruzi. Ibicuruzwa biva mu Bushinwa bigashigwaho amafaranga yinjira muri leta tax, byashigwaho amafaranga menshi. Ariko iyo byahinduriwe inkomoko barashobora kuvyinjiza nta mafaranga arishwe. Kandi iyo babifasha abacuruzi bamwe barahanwa, bacibwa amande canke bagahagarikwa, canke bagahitamo kumenyekanisha amazina yabo nk'abisha amategeko y'igihugu. Ariko reka tuvuge ko ikosa riri ku Banyamerika. Amategeko y'Ubushinwa ntakaze cyane ku bijanye n'uburenganzira bw'ubwigenge, propriété intellectuelle, bigatuma gukora ibikoresho vya pirate bitica amategeko cyane imbere mu gihugu. Ariko tuzogaruka ku bijanye na technology y'Ubushinwa kuko nico gihugu kiyoboye ibindi kw'isi. Bari kuri technology irengeye ubwenge bw'umwana w'umuntu, bigoye no kwizera. Ariko bamwe bavuga ko ari guca kubiri n'ibikorwa vy'Imana, ariko abandi tukavuga ko ari iterambere. Reka tugushimire wadukurikiranye kugira turangize ikiganiro cacu. Niba utarakora subscribe, ireka uvyiherere muyikore. Bari kumwe na KB Kanvo, King of the Street, Black Warrior, Mr of the Ghetto. Intare tunzwe n'icanja, umwami wa Curundi ryarya nzwi n'abiyizi kumenya niko kwimenya. Ndasosa kubasa nkarura. Tuzosubira mu kiganiro gikurikira. Ciao ciao.